usanga mufite ngeso nyene ziri biza ukora sino nta muvyeyi gara nkwana yavyaye ntibyigera binabahura bize gusa muri uwo mwanya ndumva binkomereye cyane sinabona aho nohera gusa naho nohereza gusa nyene ndababaye mwari mwaryamanye n'ibyo canke byagenze gute narimbaye mu buzima bwiza gusa sibyo sinabibona gusa ubu niho ndiko ndabibona kandi ndicuza cyane twariye ku mutwenzi bo mu bisanzwe nta kintu kimwe nibuka gusa nibuka ko tukigenda twagiye ku mutwenzi bwenge bwagarutse sanga ndi mu nzu ujya mu Every story matters. Hello guys, akunze ya TV nzeko meze neza. Je ndashima Imana. Hama ndi kumwe n'uyu mu invite nawe yambwiye ko ashaka ko tuyaga. Muga sinzi ivya mpamagare ko ndamuruka cagihe yaborewe kwa binene nk'ivyo. None umunsi natanga yambwiye ati ndakeneye ko tuyaga. Rero naje namusanze aho yambwiye kugira tuyage. Santiana ni sawa? Ko ni sawa. Makuri iminsi. Ni meza ndashima. Bukebuka ariho. Wamamagaye mbwiye ushaka tuvugana hari iki yego naguhamagaye nyene bo kuvuga munsi twahuye naborewe gusa munsi sinaborewe ndi muzima kuvuga munsi ndibaza ikibazo cyagere urakibonye sinabona aho nohera gusa naho nohereza gusa nyene ndababaye gusa kangirangeze kuvugana nawe kubera iki habaye ujya munsi nuko wabibonye muhira baranyirukanye nitubanye neza na mama wanje n'abavyeyi banje basi numva mubana gute mugihe uri mborerwa gashaka sikuvuga ngo ndimborerwa siyo ngeso yanje aya gusa n'abagenzi babifise nanje ubwanje sindabikunda kuko n'ibintu usanga biko biranjana kure y'abavyeyi banje kandi umwana namenyereye kubana n'abavyeyi banje mama wanje papa wanje twishimanye gusa muri uwo mwanya ndumva binkomereye cyane baranyagije byinshi kuri urya munsi gusa nanje sijewe niko navuga navuga ko ari inzoga zabintumye n'abagenzi banje babi gusa muri uwo mwanya ndicuza niwe na muntu wenyine nabonye noshobora guhamagara kugira ndakonsabira ikigongwe kwa papa papa wanje aranyumva cyane kandi arankunda umuntu tudakunda guhuza cyane ni mama wanje gusa ndisina umwegereye ukamuganiriza yoshobora kukumva ndashaka tujane gusa musabire ikigongwe ndabe ko yontahura barakwirukanye rero baranyirukanye ndi umuntu muhiri wacu nta kintu kimwe tubuze nta kintu na kimwe ico nsabye cyose mu mwanya mbandakironse narimbaye mu buzima bwiza gusa sibyo sinabibona gusa ubu niho ndiko ndabibona kandi ndicuza cyane gusa ikintu dukunda gupfa ni ishure nanje ishure sinzi sinkunda kwiga sindabikunda basi aba banyemerera uko bafise amakampuni menshi bagatuma banshira muri imwe no kwicara gusa gusubira ku ishuri aya none vyankiriki kumbona uki wavuze ko ufite 17 ans urashari muto ndi mutari ko gusubira ku ishuri wapi ntibigeze ubikunda sindabikunda kumva ke entreta inkuru y'umwana isubira mu nyuma ujya muhungu mwari mwaryamanye n'ibyo canke byagenze gute nta kintu kimwe nibuka nta kintu kimwe nibuka kuko nari nanywe inzoga nyinshi cyane nanywe inzoga nyinshi nanjye sinzi ukuntu byagenze kuko ndi umuntu po muhiri wacu ntabwo tunywa inzoga gusa je bivanye n'abagenzi banje bo kw'ishure mfise abagenzi bakunda ibirori cyane kenshi muri weekend bakunda kunsaba tuje mu kirori none wayi kuzi gufisa abagenzi babe utobaheba ndavyisangamo kujya kunusanga abagenzi bakora gutwenga agakuku nyene urumva cyane isanga ndi muri ako gakuku kabo naca sanga ntibiko biranyorohera muga kubaheba ntacyo byo gutwara ndibaza kubaheba ntacyo byo ntwara ariko byaranze
byaranse gusa ubundi yumva nko nobahe gusa mbona kunsubiza ku ishuri kunsubiye ku ishuri ni bya bindi kwimyesha chaque samedi muri salo nanje namaze kumenyera umushatsi igisuko ntabwo kuba kwirukanye ucubahe babagenzi baragutoye aya aho ujya mu mwari muzinanye aya twe tuzinanye twajya musinyene wavuze ngo ari ku mutwenzi mwari ku mutwenzi mutumaratahana twari ku mutwenzi bo mu bisanzwe nta kintu kimwe nibuka gusa nibuka ko tukigenda twagiye ku mutwenzi bwenge bwagarutse sanga ndi mu nzu ujya mu nta kintu kimwe nibuka nuko gusa nyene sinzi mba mwajyamanye nuzi ko mutajyamanye nta kintu kimwe nzi bya mungu baramufunze bari mu mimba baramufunze none umva bo mufunga bamubeshera kweli cyane umva yaravyemeye ko yagize viol nta kintu kimwe nzi kuko ibyakurikiye je nagiye numva gusa mbwira ko bamufunze ntibigeze bambaza urumva nta n'inama mu bisanzwe bangishije numvise gusa nyene ko afunze atara kimwe nzi none hamwe waramukusubiye muhira akwemera kusubira muhira wohindura iki umubyeyi igera nk'umwana wiwe Santia usanga mufite ingeso nyene ziri biza ukora sino nta mubyeyi igera nk'umwana yavyaye ntibyigera binabahura bize usanga mufite ingeso nyene zidasobanutse avuga ati no umwana ni cese no byihanganira usanga ari byo mupfa muganga mvuge ngumva ndagukunda kwa ya ashobora kuba kwankira izo ngeso atavyo waruzi wararondera nk'umuntu wo muri famille cyangwa umuntu nyene wizeye uraho uzomutume agende gusaba ikigombi wanyu kiba cyiza cyane gusomba ikibazo nta famille yanje nimwe irine bose bari hanze gusa turashobora kugira uko abavyeyi banje ndabazi n'abavyeyi borosha batahura vuba ushobora kubambwira ko nahindutse ingeso mbi zose nazihevye inzoga ntazosubira abagenzi bawe bose nabahevye none Santia kuvuga ngo barakwirukanya exactement bakwirukanye kubera iki niko yaroranye urya mu mpungu niko yaroranye cyangwa kwari ko ragize ikibazo bashaka ko nsubira ku ishuri nico bakwirukaniye conyene umwana w'inzoga byari birimo inzoga ntibirimo ko ego ntabwo tunywa inzoga muhira gusa papa wanje n'umuhepi none basi ya ubu bakwande bomba ku mugenzi wa mama umumama yigeze kuba akora ku kazi kwa mama gusa nyene ubu ntagikorayo gusa yaranze kuva nkiri mutoya nawe guhanura iki nawe nambwira ivyo nyene gusubira ku ishuri none ubona wosubira ku ishuri naho wobiki sinibaza gusa wowe cyo wanga n'ishuri gusa conyene kintu nanka mu buzima n'ishuri ariko je amapana nabona ko usubira ku ishuri twese twarize bitugoye ariko mugabe bivana umuntu nyene ko ukunda akunda ishuri bashaka kwinjiramo ngo ukunda ishuri abakunzi ba STV mwakoze dukurikirana Imana ibahezagire ndandi bavuga baba baburegwa nkuko bihanure si vyiza hari kumwe inzoga bidasarisha n'inzoga birengeye from twaje kwa inzoga samazi bikurana mwakoze dukurikirana ndakunda Imana ibahezagire cyane bye bye. Every story matters.